Shalom shalom bakunzi ba Victory Rock TV turongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu ndahimbaza ikiganiro kizokoma kiba ku munsi wa kabiri aho tuzokoma twakira abaririmbyi batandukanye batuyagiye ku mpano yabo kaze mu dukurikirane kuri Facebook na YouTube mwarahezagiwe cyane. Shalom bakunzi ikiganiro ndahimbaza turabaha ikaze mu kiganiro cuno munsi turizera neza yuko aho muri mumeze neza natwe turashima Imana. No munsi rero muri studio zacu dufise abatumire badasanzwe tuza kuganira ku bintu bikomeye cyane. Reka muri kano kanya tubaha ikaze batubwira amazina yabo imbere yuko tubandanya. Reka duhere mu buryo kaze cyane. Murakoze cyane. Jewe nitwa Akiman Carmel, ndi umunyeshuri wo muri ETV, ishuri ryigisha umuziki rirongowe na Shutela. Kaze cyane Carmel. Murakoze cyane. Shalom shalom. Naje nkaba nitwa Komes Musa kwizera. Naje nkaba ndi umunyeshuri wo muri École de Technique Vocale ikorera mu Gasenyi aya kwa Shutela. Yeah. Carmen na Promesse turongeye kubaha ikaze muri studio zacu. Turizera yuko tuza kugira ibihe vyiza hamwe namwe. Ego turashimye natwe. Ego mwumvise yuko batubwiye yuko bava muri ari abanyeshuri ba ETV. Ku batazi ETV ni ishuri ryigisha umuziki, ryigisha kuririmba, ndetse hariho n'ibiganiro bimwe bimwe twagiye turakorana nabo, turakorana na Shutela umurongozi w'iryo shuri. Rero no munsi twabahamagaye kugira ngo tuvugane n'abanyeshure nabo twumve ku ruhande rwabo ukuntu bimeze muri iryo shuri, ukuntu vyifashe, ukuntu ivyigwa bimeze. Twashaka tubabaze gatonyi kuri ishuri ryanyu ETV. Mbega ishuri ETV rifise intumbero iyihe? ETV ifise intumbero ico twita ikanguro mu muziki mpimbazamana gospel kugira ikanguro rigere kure. Ego. Bon, kubwanje afite inimero za ETV ni nyinshi cyane kuko no wamaga umunyeshuri bari wese wa ETV ashaka kubwira ivyo. Boso kubwanje d'abord premièrement ETV ifise intumbero yo kuduza impano z'abantu kuko bisanzwe tuzi ko ari abantu bafise impano mbwa batazi kuzikoresha. Abandi bakaba bafise impano mbwa batazi ko bazifise. Rero ETV comme role ya mbere no kuduza umuntu n'impano yiwe. Yego. Yeah. Baje kutubwira yuko muri make ngerageje kuvuga ku ruhande rwabo bose bavuze yuko ari kugira ngo umuntu wese ashobore kuduza impano yiwe hama ikanguro riboneke hose. Mbega mu ishuri ego turazi yuko muriga kuririmba, muriga kubijanye n'umuziki, mwotubwira mwebwe ku ruhande rwanyu aho mwatanguriye, mbega byo byatanguye gute kugira ngo wiyumvire kuja kwiga umuziki, wari uri ku rugezo uruhe? Ego murakoze. Jewe Carmel nari nsanzwe ndirimba ariko bidashemeye. Mvuze bidashemeye ni kwa kuririmba nyene bidashobora kurengana ngaha ariko bifatanye nanje n'umuhamagaro Imana yashize muri jewe. Ndumva yuko iyo ngabire yanje nkeneye kuyikarisha, ndasenga Imana niho yantumberereza kuri Shutela. Niho ca ndamurondera, sinenzi n'ukuntu ndamurondera ku ma platform yiwe ya Facebook. Ego rero intumbero kwari kugira shobore gukarisha iyo mpano Imana yashize muri jewe hama yaguke igere kure. Yego urakoze cyane. Merci. Bon, murakoze kandi hama ubwanje sinovuga ko nari trainere mu muziki ava yuko nja muri ETV. Meselma hari igihe ukora ibintu utazi ibyo urakora. Rero muri ETV icyo nagiye kurondera cyane cyane cyari ico menye ibyo ndimo kuko ava yuko ninjira muri ETV narakunda cyane muziki ya profane. Oui kuko après kwinjira muri ETV
byaramaye na chance yo kumenya kandi agakiza kariko kuko burya naratahuye ko kubatizwa siko gukizwa directement yabo après ça nararirimba bakambwira uririmba neza mugabo jewe ubwanjye nkabona ko bidashemeye ndafata yari numbero ndibuka nari kuri Fibi ndabona affiche ya promotion ya ITV nyene bariko badanga promotion y'abantu baza kwiga gratuitement donc baragusaba ko urungika ifoto tusama like tusama mugana nani muri iyo competition muvyariye ngaho naciye mvuga ngo comme j'ai l'objectif il faut que ndagishika ko tu ndahitamwo kurondera abijejwe ndavugana nabo barambwiye ingene bitegezwa kugenda hama ndaronka ama information yose puis ndionga muri ITV Rocher jusqu'à présent. Mbega mumaze kwiyandikisha ngo mutangure kwiga mutanguye kwiga mwasanze bimeze gute mbega mwasanze bimeze nko mwari mwiyumvira urashobora kugenda uvuga ati sanzwe nzi kuririmba canke nahora ndirimba mwishengero urumva ndizera yuko bitagoye gose mwebwe mwavyifashe mu gute muri TV winjiye uratangara hari gihe tuba twibaza ngo turaririmba neza ariko ushitseyo by'ukuri usanga nta kintu uzi kuko usanga utaraja muri TV uririmba nk'uko promesse yabivuze usanga uririmba utazi ibyo uririmba ukaririmba pour kuririmba ntuzi ibyo urimwo ariko uhageze uramenya urutonde gukuririmba kwawe mbega ukuririmba kwawe ukorienta gute donc uramenya ivyo urimo rero jewe nasanze yuko ahubwo nari zero nari nil niho ubu biriko birafata umurongo neza ego abo icyambere novuga ko réponse ari oui uko navyiteze nuko nyene nabisanze kuko ndibuka bwa mbere nyishikayo barambye ngo ndirimbe ndarimbe bihaza kesti waririmbye ibiki nagumye kandi indirimbo ya Dudu nuririmba ibikisi mais jusqu'à là naratangiye gukurikirana inyigisho ze kuko burya shutera niyigisha gusa ahubwo aranahanura kuko mu manuro ziwe n'ubwe ugenda utorera shemeye ibyo urukura cyangwa ucumenya n'ibyo ushaka gushikako kuko vraiment byaramfashije narashise hajya ndabo myishure mu bandi kuko sinovuga ko nashisanga ngo nakembe mu pro directement oya jusqu'à présent kuko hajya muri ITV cyambere kituranga n'urukundo wewe avec l'amour ça naciye nisanga ndi muri famille puis ibyo niteze ko kuronka muri ITV n'ubu ndacyabironka kandi nizeye ko ari bindi nzoronka kurinda nibi yego mwatubwiye yuko mwasanze ataco muzi mugezeyo turazi yuko hariho class ya mbere hariho niya kabiri nta na rimwe birashika antwa muramazeyo umwanya ukwiye nta na rimwe birashika kaza nk'umunyeshure kuko ndazi ko bakoresha ikibazo yego nta na rimwe birashika kaza nk'umunyeshure agashikira muri iyo nivo ya kabiri bose batangura mu ya mbere bose oya bose ntibatangura mu ya mbere kuko nka twebwe ntitwatanguriye mu ya mbere kubera twari dufite akanosyo na gatoya abatangurira mu wa mbere ni babandi bataba batazi na kimwe novuga ngo batazi ugasanga ntibajana na instrument mu kuririmba donc bobo nyene abarabo guhera hasi rero iyo uri avance gatoya ufise akanosyo niho ushikira mu wa kabiri kugira bagorore ivyo vyo gusa bagorore ivyo warusanga ufise ongere ko gatoya urumva rero mwaraba pro oya n'ubu ntituraba pro gusa ikiryoshe nuko kuba muri TV tubanye nk'umuryango ukundana ku buryo nta numwe asiga uwundi umwe wese icazi aragiha uwundi dushimira cyane teacher wacu kuko aritanga biteye ubwoba aradukurikirana umwe wese ku buryo atanumwe asiga inyuma nk'ubu turi mu gihe twokwita yuko turi muri practice kugira dushobore kuja muri the voice demonstration ariko hariho igihe usanga hariho abakiri inyuma bikaca bisaba yuko dusubira inyuma kuba avance donc twese hamwe nta numwe twovuga ngo ni umupro canke ngo bimeze gute ariko ubwo ivyo dufite twese tubishira hamwe kugira tuduzanye mugabo
mwari mukaze basi oya Aragerageza. mwe numva ko abantu badakaze bajya abantu basanzwe nyene bamwe batajana na musique bamwe baririmba urumva indirimbo imwe baririmba mu magame atandukanye bajya nibo twokwita ababigina atankimwe bazi urumva mwebwe nyene murakaze bukebuke basi Bose ari ahubwo. ego hari aho mwari mugeze basi ari intambwe mwari mugezeko ego kuko urumva ugitangura ishuri aje mu wa mbere kunguruzwa rero urumva uwo muhuye yarageze mu wa gatatu n'undi atari bwatangura ishuri sibamwe sico kimwe yeah. muhora mukora ama examen canke ibibazo ego cane numva ashaka kumenya ati kubera tuzi yuko ari ishuri ryo kuririmba no kuvuza umuziki numva ashaka kumenya none examen ni iki? Muraririmba nyene canke bigenda gute Ama examen muri TV aratandukanye. Ari ama examen dukora yo kwandika n'ayandi ya pratique. Siko ko muri pratique vraiment uja imbere nyene ukaririmba ibyo wize. Hanyuma bakasha bagukuta. N'ikindi gihe bakagwa nyene urupapuro akandika ama questionnaire kuri tableau ukishura nyene kuri examen nyene. Ego. okay donc turafise théorie turafise na na pratique pratique umva nyene barabaha syllabus nyene mukiga nyene Ego. turandika Bosa ya breve. nta vyamenyo kwa shutera Oh, shutera respect ibintu ntavyoroshe Ego. none pendant ko muko muriga iyo misi yose mwize ni iki coba carakugoye kwakira canke gukora muri izo nyigisho zose wowe warize gushira mu ngiro ivyo burya bariko barakubwira ati biba bikora ukunuko umva umenga biroroshe ariko hageze gushira mu ngiro ni ibintu bidasaba gufata à la légère bisaba ubishiremo ubuserieux kuko si ibintu vyoroshe ariko kandi n'ibintu ubikunze ukabikora usanga byagukurikiye nyene byabaye watubwira akantu kamwe ushobora kuvuga ati bon sinzi ibyo mwiga ivyo ari byo mugabo ushobora kuvuga ati bon nka jewe nambari voix de tête yarangoye tumwe ndatubuze naho ntaraza washute aka karangoye kugira ndakamenye vraiment naragize fu nka jewe sanzwe ndirimba ijwi bita poitrine donc poitrine kugira ushiremwe ama technique biragoye kuko ni ijwi riremereye ryagutse kugira ushiremwo technique zirya feelings cascade kugira ushobore kuririmba voix de tête biragoye kuko deja ubura ahantu riri concentre kugira rero uze gushika muri kakandi karasa ego rero j'ai dû faire des efforts nyene hama nawe Mbo je ikintu cyangora sana mbo ava narabigira muselma nabigira nabi ikintu cyitwa feelings urumva narabigira imbere mengo ndiko ndacagagura nabi de façon ko bigira no kwacuwiyanga urazi ndonga ndiko ndimubikise kuko narashise hajya ndumva teacher ariko arabigira mpega ama ibintu nibiki mpega mani ibintu nibiki icyo gihe nacenja kuri ETS ndibuka naragize ikintu cy'amasaha fane nduko nyene muri natire nashise homo mera arumva ndiko ndabigira acarambaza nawe uri mubiki ambya merere kasha ibirabo we no bitahura c'est ma petite à petit byaraje nyene jusqu'à présent kabisa ndashobora kubigira tangura mbwara n'utundi tuntu nyene ni teacher nitwamushikira byose oya ari ibintu bya jusqu'à présent biracadusaba amatravail menshi urumva teacher nyene tegeza guma ari teacher ego vraiment abariko baradukurikirana ndibaza yuko ashi ibintu by'amakaskade n'ibiki na jewe ntavyo nzi mugabo ndizera yuko mukanya waza kuducishiriza ko gatonyi gusa kugira basi natwe nitugumenyere umengorana kimwe tuzi ego none mwatubwiye ibyabagoye ubu naho tushaka tubabaze ati none nta na kimwe kirakunanira muvuga ati je vraiment iki sahanje vraiment bo urazi kwanza ikintu cya mbere teacher yatubwiye ni never give up bisigura ko nawe cyo kunanira we bandanye focusing jendi sire ko ikintu kikinaniye umunsi ukibanye ugikora travail ejo ushaka kwitora uko ubwanje sino kugira ngo ari ikintu namaze kugerageza kenshi gishika ko mvuga ngo I'm fed up ewa je nanani aho yava mani birashika kuko icyo kintu nati cyara chance
umugerageza basubwire nabo ngo wigira uko nyene ego Okay. kandi iyo uri kurakora ikintu no munsi kirashaka kukunanira ariko plus ugikora usanga wagitoye ni wa mwete ni kwa kubikunda ni kwa kumenya ico ushaka kurondera n'igiki ego Mwatubwiye yuko Shutera ariwe abigisha murafise n'abandi bigisha mugabo ego abandi bigisha iki bon abigisha turafise Stella secrétaire général wa ETV aratwigisha haba hariho amaleson nyene atwigisha hariho n'abandi abanyeshuri bahejeje imbere yacu bakuru bacu bari muri staff ya école technique vocale donc nibo cane hubwo badukurikirana iyo turi after class iyo twahejeje ishuri donc muri ya ma practice dukora umunsi atari w'ishuri baradukurikirana cane muri kwa rukundo nyene wa mutima wa famille nyene cyane mwatubwira akajambo kamwe kora mwatubwiye ko mufise abigisha benshi atari Shutera gusa umwigisha wese urafise ikintu umumenyerako canke akantu kamwidentifie hamwe naho utobuhari avuze akajambo ugashaka akajambo muri Shutera yari yakavutse akajambo ni Stine yari yakavutse mwatubwira akajambo kamwe gatuma umenya ati ikinye cavuzwe na kanaka aho tuzoba tugiye kure mu mabanga y'umuryango oya si atari none ari ikintu ciza kirashobora kuba ari ciza ari kibi ntaco muce mubabikira akabanga mbari akantu keza mudusangize natwe twese dufise icivugo kimwe kivuga ngo nitugire ETV n'ikanguro hose ego nabo niryo jambo bamiza mu kanwa tugire ETV n'ikanguro hose uranciyemo mugabo ico nshatse kuvuga kanda ngo wakararira wana turi kumwe nk'ubunye umwanya tumaranye muri kino kiganiro ndashaka kuvuga ati Carmen arakunda gutwenga ni wumva umuntu atwenze ucumeye ko ari Carmen nimwumva n'ubu yabandaye rero urashaka kuvuga ati nka Shutera arashobora kuvuga ati ariko aravuga nk'ijambo hari akajambo kataburamo tiya na urumva iyo ni example simvuze ko ari ibyo avuga ko sinituravugana cyane ibyo nivyo shaka mumbwira professor yabifashe mvuge iki bo urazi icyambere kwanti cyayinjiye muri classe ikintu cyambere avuga ni ikintu ndakikubwiye tugire TV ikanguroho ako naje ndakazi niyo salutation ya teacher Selma bon reka ndabicishe ku mayange bo ikintu cyambere teacher yinjira avuga munyibusi ibyo twiza nk'aba professeur bose ego none ambye jiwe kwanza abandi kwanza bumye ku ruhande bo icyambere ni normalement nico kinavuga ubwa mbere après ça ndibuka nyiza akakanya kagumye ko sana mbwa genera gakunza kavuze facileton abana ucumbaze cyarico kugira tubitahure nawe ko badukurikirana nyene facilité ko kana kunje kwa teacher bwa mbere akageze koko we agira avec exemple facilité yaza gusa kumva ngo urumva ko kana igihe yakavuga bwa mbere naribajije ibintu ntibikise neti cyakano wagize gute akantu nagakiya ngaka niko bita facilité ni nk'agasije gatangura igihe ushaka kuririmba ego ego ni nk'agakri kasi kri sinindirimbo mugana akantu gatangura ngasije ushaka kuririmba ego murakoze cyane turiza akantu gashashu no munsi twandanya twiga turi mu ishuri no munsi Carmen nawe vraiment Carmen tugira akantu kamwe basi kuri Stella canke ku wundi genda bemereye yuko Shutera na Stella mubabarire cyane nimuzobahane nimuzobahigana genda wasabiye imbabazi abagena bigisha bacu turabakunda kandi turabubaha cyane CEO wacu arakunda akantu ka guys mukanure cyane CEO Shutera guys mukanure cyane the voice irageze ego
Stine nawe Stine ameze neza cyane ameze nk'umumama bembereza abana biwe Ego ndamwibukira akantu kamwe yaba urumva secrétaire nuko ashaka kuba respect ariko navuga ashaka kudusaba amahera guys iyo atariki yageze ako kanda gakundaga bana iyo atariki yageze aho umenya directeur ati shaka mahera ego vraiment Stine wavyumvise mugabo vraiment bameze neza cyane bameze neza ego mwatubwiye rero yuko muriko muritegurira The Voice demonstration mwiteguye gute mbega muriko mukora iki kugira ngo bizogende neza turiko turakora cyane dusubira mu byigwa dusubira inyuma tugasoma teori tukatravaya bivanye n'ibyo twize kuko naho turi kumwe hazotegereza kuvamwo umwe yego naho dukundana nuko nye bimwe bya famille bicihera rero ujya muzi nye oya rumva no mu muryango hariho imfura hariho wa kabiri umuhererezi nawe uravyumva nawe donc turiko turakora cyane n'umwete mwinshi ku muvuduko udasanzwe ego nawe uri gukora iki asha The Voice bugira akazi kandi yashize ni sikera asha de sikera vraiment nahavuba kandi hageze rero la façon duko turakora donc ni fois 4 nyine twakora tugitangura kuyo mazi rero umuvuduko turiko donc tu multiplier ama effort kuko ndazi ko The Voice y'umwaka ni danger bizoba byoroshe vraiment harimwe abantu bakaze gusa cyane aba Carmen hano nabyoroshe nako uri kutavuze jewe kwanza barawe tuko turavugana na promesse arakaze promesse arakaze promesse yavugishije oya turasubiramo après ego vraiment The Voice y'umwaka izo bimeze neza cyane kuko turiko turayitegurira gikwiye ego en toute façon financièrement moralement et même spirituellement ego courage rero mubandanye mwitegura natwe turahari kugira tubashigikire ego amen kugira ngo tuce tugira kaka demonstration kamwe kama cascade nibiki bimwe batubwira nyene bimwe tutatahura shaka mubanze mudusigurire gato je narigeze kuza muri ko muriga ego hama baravuga ibintu ngo vy'amavoix de poitrine mbere amavoix de numba de ventre numba ibintu nk'ivyo ndashaka mutubwire hari voix zingahe hama ucu tubwira iyo prefera muri izo zose iyo prefera cyangwa iyo ndirimba urashobora irega iyo prefera niyo uburirimba nyene oya hari aba prefera hari ushobora kubukunda ariko utayishobora kuyiririmba kuko atari iwawe okay urashobora uraze kutubwira iyo prefera niyo uririmba bon hari 4 sortes de voix ya mbere ni voix de gorge bon reka mpere kuri voix de ventre ventre ni ijwi baririmbira mu nda ntirifise ubuhinga bwinshi usibye ko rirasa kure cyane ni ijwi kenshi dukunda gukoresha mu ma eglise kugira n'abakristo tujane nta buhinga bwinshi buba burimwo hama irya kabiri ni voix de gorge ni ijwi bariririmbira aha umuhogo mu mateme twumva basi twebwe abantu basanzwe arpage ni technique de voix ni tugira harimo vibration et timbrement de voix hahandi ugize hama feelings ni urumva yuko ni hama hakabamwo cascade urumva yuko harimo ni feelings ariko nyinshi hakabamwo na escalier nayo ni inzira dufata urumva ni ingazi nyene yo kugira dushike muri voix de tête muri octave plutôt kubera hari igihe turirimba umuntu akava muri basse akacaja muri octave direct ariko uciye muri escalier biroroha cyane gushikayo hakabaho na voix de tête iya nyuma niyo twita cri nizo arpage technique de voix ni zine rero
indwi technique de voix ni indwi. Yesu Kristo. Eh. Ikibazo Na- kirananiye navuze shera. navuze vibration, feelings, cascade, escalier, octave, voix de tête na cri. Iyo niyo arpage, technique de voix. Ariko ibyo ibiri bine ni 4 sortes de voix. Voilà. Donc, niko voix de, naratoye. et voix de ventre. De tête, Non, non. de gorge. Oh yeah. Yarakaze. Ni voix de ventre, voix de gorge, voix de poitrine, na voix aiguë. Okay. Mm. Ama iyo ukunda ni iyi. Iyo nkunda bayita voix de poitrine. Iyo uririmba. Voix de poitrine. Niwumva sibyo bikubwira. Iyo prefer iyo uririmba. Je ndayikunda cyane kuko ni iwanje nyene. Promesse nawe tubwire. Ukunda iyihe? Prefer iyihe? Mbo iyo nkunda niyo prefera. Bon, byose bishaka gusa. Mbo sawa. Bo afite je nkunda voix de ventre. Na niyo ndirimba. Ego kuko narayikunze premièrement ariko iyo ndiko ndaririmba kuko iyo uriga ari ibindi bintu ugenda udevelop. Normalement ijwi ryanjye iyo ndirimba nibyo ndirimba hari igihe wize cyane ubona ko bidashaka gusa kuko muri voix de ventre na technique ukoresha no muri ETV. Tegezo kuyikoresha. Ego vraiment. Niho tuvyiga. Ego. Utera navyorosha. Il faut kubishyira ku murongo. Ego rero kandi hari ikindi kintu nashaka ko abantu bamenya hariyo difference entre 4 sortes de voix kuko hari umuntu mbwira amajwi ane abantu baririmba cyo kuba soprano, tenor, je ne sais alto muga normalement siyo 4 sortes de voix. Nizije twavuze. Ego ni yagiye ma voix de ventre, voix de poitrine, voix de gorge na voix aiguë. Mugabo les 4 voix les 5 qui font l'harmonie niyo ya matenoro, amalto, amasoprano et tout ça. Ego. Les 5 voix qui font l'harmonie. Ego. Différence ya ma voix. Eh. Bakunzi muriko muradukurikirana reka ducishirize ko rero batubwiye ko ari izo bakunda. Nibo tujana kabisa no musi turabafise nayo wacu. Dutangure kuri Carmen. Atugire ya voix de poitrine. Cha dusubira promesse. Agire voix de ventre. Na yama, hein? Cascade, feelings byose abivanga. Okay. I love you, Lord. Hallelujah. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Oh, and all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Hallelujah. You have led me through the fire in darkest night. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, I've known you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, yes, Lord. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. And all my life you have been so good, yeah. Every breath that I am able, I will
of the goodness of God. turakomera amashi cyane mbwa nitwamwumvise promesse neza ndashikiye karibu nayo karibu You are Yahweh, yeah, you are Yahweh. You are Yahweh, yeah, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. mwayumvise y'amakaskade na voix ijya ni voix yohereje cyangwa ni octave hejuru Noctave hejuru. nazanguye kubuza na Yatangiye jeff kubuza. ko birazi ashishutera tuzohurira muri the voice na jeff none muri nk'ubu unye mwebwe muri abanyeshuri tubabaza ikibazo ca nyuma kitubaha akanya nyene bandanye muri abanyeshuri barabigishije aho mugeze murabona yuko mugeze ahantu heza ndibaza inyuma ya the voice muzoba musohotse Ego. kandi umenga muca musohora indirimbo zanyu Mm. iyo wize urashobora kuvuga ati nko mu ishuri ni mathématique par exemple urashobora kuvuga ati je ndayumva ugashobora gusigurira uwundi kugira ngo nawe abimenye mwebwe nk'abanyeshuri bize muri ETV mubona mwoforma abandi banyeshuri canke ico aho hantu naho muragera ku bwanyu Bon. Uko dushobora gukora ibyo turiko turiga si ibyo tugiye kubika mu mapake tuvyibikemo twe twaragiriwe ibakwe ryo gushobora gushika mu ishuri ariko hari abatarashobora gushika donc tutegerezwa kuja kwigisha abandi gufasha bariya nyene en tout cas turafise pake naho tudafise byose nk'ivy'umwigisha wacu kuko uraho atekeye byinshi ntitwobimara kandi ico ndanamushimira nuko naho tuba duhejeje donc naho the voice bayabaye abanyeshuri ntabareka aguma bakurikirana gushika donc tuguma twevoriwa turi kumwe rero turafise pake ikwiye yo gushobora gufasha urundi rwaruka rufise impano zo kuririmba ego promesse Bon, d'abord, normalement, ari ikintu umunyeshuri wese yitivejeje abika mu mutwe. Ivyo ufise ubipartage ku bandi babimenye. Yana nico gikuru. Bisigura ko ubumenyi uzokura kuri ITV cyangwa sinagiye kwiga kugira ngo nzoze ninezeza jenye cyangwa ndabike ku byo nyene. Non, c'est impossible. Ivyo tuvise tuzobya n'abandi, tabiyere tubishemwe n'abandi kugira ngo bazoje kwiga ivyo natwe twize. Yeah, so kubiba gusa ahubwo tuzobereka na base yaho twabikuye. Yeah. nk'ubu urahuye n'umuntu atazi ETV wotubwira ikintu kimwe wamubwira kuri ETV cotuma ashaka kuza kwiga Bon, ikintu cyambere cyo namubwira cyangwa ikintu cyambere no shaka ko yomenya d'ailleurs kwanza ikintu cyambere n'umwete ukubishaka en fait kuko ariyo umuntu avuga ngo genda shaka ibintu mbwa mu mutima we nabirimo c'est par plaisir c'est le matin shaka kumenya kuririmba c'est fini icyambere cyo umuntu wari wese yomenya uje muri iki cyangwa ugize amahirwe cyangwa ugize iyo bakujyo gushika muri ETV icyambere cyo bumenya nuko muri ETV uzoba wisanze mu wundi muryango utarufise muri muryango ujanye n'ibintu by'uburirimbyi
kuko muri ETV ugiyemwo ntuzojemwo kugira ngo juste nje kumenya kuririmba et puis c'est fini et je m'en aille. Non, non, non. Kuko muri ino saa hariho n'abandi bize ETV bageze ahantu atari ngaha mu Burundi, muga jusqu'à présent baracafise amakontakte yo ngaha mu Burundi, baravariye kenshi bakaza ngaha gukora ibiteramo ibintu nk'ivyo, bisigura ko ETV ni umuryango donc ni porte yo kugurura kariyere yawe. nk'uko mugenzi wanje abivuze, ETV ni umuryango mwiza wagutse urangwa n'urukundo. Ntawe nabonye yinjiye muri ETV ngo agende gutyo nyene gutyo, kuko urashobora kwinjira utazi ivyo urimwo, ariko uhashitse utora intumbero. Tica wacu turamukunda cyane kuko atekeye byinshi muri we, ntatwigisha kuririmba gusa, ahubwo aduteza indero. Kuko ivyo turirimba bitagira urutonde, bitagira indero, ntaho vyoshika. Rero muri ETV n'ahantu wigira byinshi, uhigira byinshi. Utaraza muri ETV numva no mutumira ahaze, kuko azisanga ari mu wundi muryango ukwiye wuzuye, bafise byinshi bashobora kumuha. Rero ndatumirira abantu bose ahubwo kuza muri ETV. Ego turafise ivyo tubajyanye byinshi cyane. Bakunzi bariko baratwikirana, murumva ko hari ibintu byinshi batujyanye. Ndabasavye natwe tuje kwiyandikisha, dangure kwiga kuririmba. Hama turizera yuko ibyo twize uno munsi mwagize akantu gashasha mwiga namwe muko muradukurikirana. Reka rero tugarukirize ngaha inyigisho, tuzorobandanya ubundi munsi. Ure tugeze mu kanya keza ko guhimbaza, tugira tuhakanya baduteramishe aho uri, wumve ufashijwe, wumve yuko Imana iri kumwe nawe, wumve yuko vya bibazo vyose biheze, za ngwara zikize biciye mu guhimbaza. Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Namanangara iyo nkubonye sangurengeyo ko bambwiye kandi ryawe rinutira amatwi yose namanangara. Yes Lord. Iyo nkubonye sangurengeyo ko wambwiye kandi uridutira amatwi yose namanumva. Umwanyije ndi kumwe nawe, narumaraso yawe, maraso yawe,
maze ugurura amajuru uncira inzira mbona kwinjira. We love you, Lord. Hallelujah. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. Oh, we love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. Now we love you, Lord. We love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. None beside you, Lord. None beside you, Lord. No other God but you. Hallelujah. We lay our lives before your throne. None beside you, Lord. None beside you, Lord. No other God but you. We lay our lives before your throne. None beside you, Lord. None beside you, Lord. No other God but you. We lay our lives before your throne. Arangunda kana nyitayeho musikundi jewe ndamubona ntabwo ari byo numvanye abandi umunsi ku wundi jewe ndamubona arankunda. Hallelujah. Oh yes, hallelujah. Oh yes, Lord. Hallelujah. Oh hallelujah. Arankunda kana nyitayeho musikundi jewe ndamubona ntabwo ari byo numvanye abandi munsi ku wundi jewe ndamubona munsi ku wundi jewe ndamubona umunsi ku wundi ndamubona Serafi wanakuimbia, makerubi wanakuabudu, mfalme umeinuliwa juu, yeah. Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Maserafi wanakuimbia
umeinuliwa juu, maserafi wanakuabudu, makerubi wanakuabudu, mfalme umeinuliwa juu. Bakunzi ba Victory Rock TV, turabashimiye, dushimiye ababanye nacu, twizere ko mwahezagiwe, dushimiye no kuguma mudukurikirana ku mbuga zitandukanye za Facebook, Instagram, nka Victory Rock TV, kumwe na École Technique Vocale kwa Shutera mu Gasenyi. Duhaye kaze kandi n'abazokuguma baza mu nyuma. Icubahiro ni c'Umwami Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Shalom shalom bakunzi ba Victory Rock TV, turongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu ndahimbaza. Ikiganiro kizokwama kiba ku munsi wa kabiri, aho tuzokwama twakira abaririmbyi batandukanye batuyagire ku mpano yabo. Kaze mudukurikirane kuri Facebook na YouTube, mwarahezagiwe cyane.